aho rero ubona yuko by'ukuri bintu bitifashe neza cyane cyane no vuga hariya muri Manchester Burundi nako muri Manchester United nako ndakubwira ariko tubanze duce ku nkino zabanje zitangura kuva kwa gatanu bari binjiye kuri junigira 25 kipe ya Chelsea yari yagendeye Brighton ihajya ibigera kuri 3 ku busa. Brighton kabisa yagize gutya nyiravutura. Chelsea ku cyubahiro cyayo dayifitiye ariko kandi namwebwe muri bandi bantu mutariko mwitwara neza no vuga muri bino bi. Chelsea rero nabo batsindwa 3 ku busa. Ku rundi ruhande match zindi zace zikinwa zinovuga ku munsi wa gatandatu. Leicester City ku kibuga cyabo King Power Stadium havo batsindwa 2 ku busa. Match inovuga yagomye Arsenal ariko mu nyuma mu minota ya nyuma Arsenal biroroherwa. West Ham bari bakiriye Brentford batsindira igitsindo kimwe ku busa hama Bournemouth batsinda Southampton iri mu hibitsindo 3 kuri kimwe. Manchester City banyukuye ekipe ya Newcastle ibitsindo 4 ku busa. Ni ibintu tutari tikeze turaza kubigaruka ariko ku rundi ruhande ni ekipe ya Fulham bariko bakire ekipe ya Nottingham Forest hama Fulham yitwara neza itsinda Nottingham Forest nako nivyo Fulham yatsinze Nottingham Forest ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe. Hama Aston Villa inanirwa gutsinda Ipswich Town badakuyiye baza kuba banganya kimwe ku kindi. Ipswich yari yaronse karata y'umutuku ku mukinyi wabo umwe. Ku rundi ruhande Crystal Palace yaranyera imbere ya Everton maze iminsi ni mu bihe vyiza. Everton batsinda ibitsindo 2 kuri kimwe kandi Crystal iri muhira. Liverpool ku munsi w'Imana baratsinze ejo ekipe ya Wolverhampton 2 kuri kimwe. Igitsindo cha Mosara kuri penalty. Hama ekipe ya Tottenham Hotspur ikora mu jisho ekipe ya Manchester United igitsindo kimwe ku busa. Muri rusangi ni izo nkino zakinwe neza na neza no vuga mu mpera zinondwi. Ku ruhande rwa English Premier League tugaruki rero kuri Chelsea kiki ku munsi wa gatanu isubira kunyerera. Chelsea itsindwa ibitsindo bigera kuri 3 ku busa. Ni Chelsea ibintu by'insinzi mwino minsi nayo nyene biriko birayigora kiki cyane gose ni Chelsea twabonye uravye kuri novuga ko line up yabo imeze neza. Ukabona abakinyi bahari Pedro Neto yatanguye none Madueke ari Cole Palmer hari ikibazo rafise cyari cy'umusatirizi murazi uko Nicolas Jackson agwaye ko Christopher Nkukuye niho yarari. Abandi bakinyi bose hagati Moses Caicedo, Enzo Fernandez, ukabona Marco Kurera haya, Levi Corwi ari kumwe na Sharoba ndetse na Malo Gusto. Urumva yuko ari kuyahinda umunyegol hariya Jorgensen amushiramwo byumvikana ni Chelsea yari imeze neza uri kurabiraba. Ariko baza mu kibuga ukabona yuko Chelsea ivyo iri kurakina atari vyo na gato. Ukabona yuko Chelsea iyo ego yaje kwataka ukabona yuko hari abakinyi bamwe vyanse. Cole Palmer nimba bari bavuga ati erema ikomeye niyi reka turangere twoyifata ariko Chelsea iheza igice ca mbere Alonso atatiri kadri nimwe bateye ndetse match yose yaheza atatiri kadri nimwe bateye. Byumvikana yuko ni Chelsea yasubiye inyuma. Ni Chelsea ubona yuko rezerema zabo zikomeye iyo wazifashe match bagora. Ni felicitation kuri inde kuri Brighton ubona yuko ifisa abakinyi beza hagati. Uyu mukinyi Carlos Baleba mu Cameroon numukinyi mwiza ariko rafashwa n'uyu Hinshelwood ariko kabona mitoma yari yabaye mitoma kabisa yari yahumaganye batsinda n'igitsindo. Rero vyumvikana ukabona yuko iyi Brighton banagiriki banaronse n'ikarata itukura. Ujya baronse itukura hariya katuraboya ni yindi match ariko urabe ikintu cyabaye kuri inde kuri Chelsea. Ni Chelsea boneka yuko iyo Cole Palmer atameze neza iyo Caicedo atameze neza Madueke bari baramubuze Madueke vyari vyanse. Rero cumvikana yuko ni ikintu kitoroshe na gato. Ni uyu rero
umukinyi nyuma Minte abakubita ibitsindo bibiri hama Mitoma abakubita ikindi umukinyi w'imbere umukinyi w'imbere aca ku ruhande rero vyumvikana ntivyaboroheye na gato Chelsea gutakaza match nk'iyi bibashira ahantu atari heza na gato kuko bari mu kibanza ca gatandatu bariko barasotera Big Four ariko no munsi Manchester United iri harya Bournemouth kaba harya ntibizoborohera kubona bashobora nivyo ni difference no tarimwe ariko ntibizoborohera ko mbona ingene Manchester City yagarutse na Bournemouth ni meza nuko Chelsea rero babatakaje gutyo muri ubwo buryo urumva ko bahaye amahirwe no vuga equipe nka City ndetse cyo kimwe na Bournemouth mbona ko bo bariko bitwara neza. Arsenal ku munsi wa gatandatu byaragoranye cyane kuko nta n'ubasatirizi bari bafise uravye no vuga abakinyi bari ku ruhande rw'imbere harimo witwa Trossard hari witwa Kakana ni Nwaneri hamwe na Sterling nibo basatirizi bifashije no vuga urukino rwo ku munsi wa gatandatu hagati ba Thomas Partey n'ivyo Declan Rice hagiye witwa na Odegaard Mikel Merino yariko akina he Mikel Merino yaragomboye ni nawe yabatsinda ibitsindo bibiri no kuvuga minota ya nyuma ariko kandi ni intsinzi yari yagoye cyane yari yagoranye cyane gose ndibuka ku byo munsi urazi yuko twari turi mu rubanza twari tuvuyemo kurukiro kwa twakinye Alonso boss yadusanzeho anyereka squad yatanguje Arteta ndamubwiye ati nta yindi shwa yarafise uri kuraba abakinyi binyuma ni top ni babandi nyene abakinyi bo hagati ni babandi nyene ni Declan Rice ni Thomas Partey ni Odegaard igisigaye ni kuri attack twarabonye yuko Nwaneri ariko araza umwana kiri mutariko hameze neza kubusatirizi Havertz aragwaye ku ruhande rwa hariya Martinelli sihari Saka sihari acavuga ati ntakunda ati ndamubwira nti aho mbona hari kibazo ni kwa Sterling nayo Trossard wewe arashobora kugerageza kwiyaranje ingene yokina nubwo atari uruhande rw'iwiwe ariko haciye igihe barabona yuko ibi bintu biranse kabisa Arteta aravuga ati nta yindi nshofise umukinyi umumiro offensive nshobora gukwifashisha ni Mikel Merino niwe yarasigaye kuko mu bari bandi bari basigaye boshobora kugombora novuga yuko uyu mukinyi nawe ntarazanwa n'umwana kiri muto Nathan Batra yitwa Oyedeji niwe novuga yuko mu offensive yarasigaranye rero vyumvikana uyu nawe ngira ngo yamukuye hariya muri academy urumva yuko sumukinyi waondi wabo akomeye ariko nivyo numukinyi w'imbere ariko so kwizera rero sho yarafise yari imwe gusa yari Merino nta yindi Merino aramaze kuza aravuga Arteta ati reka basingure mo Sterling kuko na boss naramubwiye ati Sterling numukinyi mwiza ariko ubu vyaraheze uravye imyaka uravye n'igihe amuhace gukina n'igihe gito nariko ngo ashobore kwiexprima basi agarukane forme ziwe canke agerageze mu gihe yoba abuze aba bahari azoza arakina ariko Sterling akinisha cyane rero c'est normal ko bishobora kumugora kwiyentega cyane gose muri Arsenal rero kuzara kuca vyumvira akavuga ati Trossard we nisubire hahandi hama Merino gwana harya urabe yuko wo bishobora hari munyuma rabishobora mvuga nti kuri Arsenal ni affaire nziza bagize kuri iyi victoire ya 2-0 kuri Leicester City Leicester iri muhira ariko uko mbona Arsenal nimba barabishoboye kuri Leicester City aho no musi ni kibazo kuzini match zoba zihari bamaze kubona yuko aba bavunitse gato rero iyindi migwi izozivuga ati twabonye Arsenal ntimeze neza gose turashobora natwebwe kuraba ingene twoshobora kuyitako rero vyumvikana yuko si ikintu kizokoroha si kizorana kuri Arsenal umenga ifise match na West Ham ku munsi wa gatandatu yego izobiri muhira ariko ntibizokoroha ni byinshi ko ndavuga makuru menshi ko ndavuga kuri Arsenal bavuga ngo kubwabo bakiba bagwaye
barashobora kubemerera kuzana ubukinyi bikora ko bashobora kuzana umusatirizi Benjamin Sesko wahariya muri RB Leipzig rero ntawo bizi ariko niko biravugwa ariko ni Arteta yasamaye barashobora kubemerera iyo ugize abakinyi benshi bagwaye hariho amadomando ugira kugira ngo bakavuga ati mukinyi umwe nta kibazo mu gihe bumvikanye akaza rero vyumvikana novuga ko Arteta yarasamaye kuri kadirisha gatoye ka Mercato yagosha kuvuga ati nkore bishoboka vyose kuko kayavetse umuataka nkore bishoboka vyose ndondere umuataka umwe hamwe nzovuga kuko iyi Mercato yabaye Gabriel Jesus ari mu mvune rero mvuga nti yarasamaye ibi rero bishobora kumukorako course kuri titre ishobora gutakara ukabona nk'ubu baciye batsitara ukabona Liverpool iratsinze bizoba birangiye nuko rero aha ni ku ruhande rwa Arsenal yari intsinzi nubwo yari ikenewe cyane baronse imbere ya Leicester nibwo byari bigoye ariko byabafashije cyane gose kubandanya no vuga bagira neve yirukanka ku gikombe ku rundi rukino Bournemouth babikoze neza ku biwa ca Southampton St Mary Stadium bitsindo bigira kuri 3 kubusa byari bikwiye nako kuri kimwe cyari bikwiye kugira ngo ino equipe ya Bournemouth ikomeze gushira igitutu hari ya canke gusaka byanka bikunde no kibanza ca Big 4 kabona rero yuko bariko baregereza hari ya anye neza na neza witwa Dango Watala umunota wa 14 yaramaze gushira mu gitsindo kuno munya Burkina Faso mu Burkinabe ariko witwa Christy yashizemo ica kabiri hama baragombora kimwe ku munota 72 ariko witwa Taverni azatsi gutsinda igitsindo ca gatatu ku ruhande novuga rw'ino equipe pasi yawe yatanzwe n'uwitwa Semenyo equipe imeze neza equipe ya Bournemouth ubona ko byukuri kibanza ca gatanu imeze neza ahubwo ico tangaza twabonye Alonso iyi equipe yatanga gusugereza muri Big Four ko isura kandi gusubira inyuma gato ariko nizere yuko iyi equipe ishobora ingene yatweretse phase ari ingene yayikinye na debut ya phase retour iyi equipe nta kabuza igumije kuri ujya mu rindi irashobora guhereza muri Big Four kumbure tukabona Nottingham Forest ivamo ko nayo yatanguye kwerekana intege nke gatoyi nubwo idatsitara cyane gose cyo bundi gutsindwa na Fulham nayo navuze nti inye turashobora kuyibura muri Big Four ko yatanguye sinzi ko ari uburuhe sinzi ko ari iki ariko Bournemouth yofatira ngako ni equipe nziza cyane yofatira ngaho nyene ni equipe nziza cyane iri mu muryango wa Big Four equipe ya Manchester City basumba inota rimwe ryonyine iri mu kibanza ca kane urumva yuko ari equipe novuga yamaze kuba ishirako pressure ino migwi iri hari anyinobwa muri Big Four Manchester City bo bariko batsinda Newcastle United ibitsindo bine kubusa iri match ubona ko benshi twibagiye ngo Newcastle iraza kuza kugaragaza ubushobozi imbere ya City kumbure mwino misi gutsindwa babigize akamenyero kiza cyo gutsinda cabateye cyane gose ariko City rimwe na rimwe iraza ikigabanzura twavuze ati City ntabwo twoyihamba ntabwo twoyi nivyo uraza kubona yuko ifise calendar compliqué novuga muri no misi ariko byukuri nta mu adversaire wa City yogenda ngahonye akajya mu mukondora zose Mercredi bafise equipe ya Real Madrid hari Madrid muri Champions League hama muri weekend bazoca bakina na Liverpool ni kilo gitoroshe nabo kuri bo ariko rabiro nk'intsinzi byoroshe imbere ya Newcastle ibitsindo bine kubusa ikintu cabaye Alonso nabonye Pep Guardiola yavuze ati yabonye ati iko biri kose iyi jewe Omar Marmoush ibitsindo bitatu wenyine iyi list mfise y'abatanu ndakwiye kuyigabanya urabona yuko muri squad yiwe ari 98% ngirango y'abajene abantu bakuze barimo ngaha uretse umunyegori ni John Stones yatanguye na Ike Gundogan daba bandi bikorewe isi yaratanguye Kusanova ramuzana amushamu defense centrale na John Stones urumva hariya Josco Vardiol
hagati mu kibuga yari afite Nico Gonzalez yari afite Ike Gundogan ariho mutabona kubwiye imbere yabo hari Phil Foden ku ruhande rumwe Savinho urundi ruhande Omar Marmoush imbere Erling Braut Haaland. Iyo liste yoziga igahagarara imbere ya Real Madrid ku bwawe biragoye kukwemeza ariko uno munsi ivyo twabonye kuri Real Madrid ingene muri deuxième mi-temps canke yoba yaturunye effectif kugira yayitunye kugira arabe yuko daba nkiyi ntawari yiteze ko Newcastle yotsindwa bitsindo bine kubusa ariko bana baraza baragurukana Newcastle iheza match ifite tirkadre imwe gusa muri mita ya mbere nta tirkadre nimwe baronse ave kuzi kufise ba Isaac kufise ba Gordon kufise bande biranga yuko bashobora gutsinda rero vyumvikana aba bana bakiri bato yahaye chance kumbure ntituzwe ko rabategura kubona bashobora guhagarika Newcastle tuze equipe ikunze kumera nabi ama equipe akomeye muri Premier League rero ndavuga nti Real Madrid nayo igire hange azuba ari match ikomeye itandukanye nimwe twabona nivyo nta experience afite ya Champions League aba Nico Gonzalez aba ariko Lewis ko rabibonye Omar Marmoush yinjiye ukabona ba Savinho match yarabona ni ya Real Madrid ariko je ndavuze nti iyi match yo kwa gatatu ntizoba yoroshe ndavyishusho Newcastle nako yerekanye kuri Newcastle we kubgawe kugira ngo Guardiola kumbure no vuga agira yo mahirwe yo kwitwara neza imbere ya Real Madrid mercredi ni ya liste yo koresha hagati izi liste zibiri iyo yakoresheje kuri Real Madrid ni yakoresheje muri weekend ico no canke nibwo wogira mix tukavanga nabahe bakinyi ubona yuko ico mbona nga sivyo uko bakunze kuvuga ngo no change pas l'équipe qui gagne ingwane twagize twarabonye yuko uwitwa Kevin De Bruyne atabonetse avec son âge et la fatigue n'abakibarushe yagize ikintu ciza ashiramo umuntu umwe qui de l'expérience ashobora gufasha aba muri milieu Gundogan kako doratura ba Ancelotti ashiramo Modric ati organize abana kugira ngo uzura babwira gira ibi nibi mbona yuko iyi liste ariyo yotanguza kuri Real Madrid neza cyane ku buryo ishobora no kuresista ikaresista disons nka mita iheze ari ubusa ku bundi sivyo bakaza gukina bahagera ku minota 65 atagitsindo kirinjira urumva yuko aba bana batatu batangwe kuruha ayo ku minota 70 ukinjiza abafise experience nka ba De Bruyne akinjira akavuga ati jewe De Bruyne ati genda wewe ushoye kurangene woronka Haaland neza ba Savinho kumbura ameze neza ushobora gusanga baronse igitsindo kimwe match zo bibaye Ronaldo tuzo mu prolongation vyumvikana ngaha iyi match abana bakiri bato bo bazoshobora kwiruka n'aba bandi bazoba bahari kwiruka ba Bellingham defense babitwa ba Ruben Diaz ni bakenewe ku bwawe Ruben Diaz bajya uko nabibonye natake yagiye mu mvune nako uyu Akanji niwe yagiye Akanji natake na Ruben Diaz warabonye ikintu cabaye ku gitsindo ca Bellingham witwa Vinicius adoro ujya mupira kuri Rico Lewis na couverture nimwe yigeze iba kuko Vinicius yaranyaruka gose Ruben Diaz amwiruka inyuma ntiyanyaruka Bellingham avari hagati arademara aragenda uwitwa Johnston biranka yuko mushikira vyumvikana harakenewe abantu bari rapide abantu bari active abantu bakora kandi banyaruka nubwo ari abana experience bafise harakenewe abantu banyaruka rero vyumvikana ndabona yuko iyi defense nayigerageze Kusanov nivyo yatangwa atameze neza nabonye ariya yabonye bikomeye hariho umwana yari yaguze ariya umunyargentine twa Echeverri aravuga ati bamuramugumije nzomutora ko yavuga ati ingo ndabona ibintu bimeze nabi rero ubunye arakeneye yakeneye effectif y'abana bakiri bato ntaco nubwo Real Madrid yobonanira ariko yobona ahantu ho gukosorera abana nka Nico Gonzalez ba Marmoush we kubwa urabona ko ndabona ko kubagirira icizere abagirira icizere abategure abagirira icizere bakine aba nibo bana bashobora kuresista kuko nawe ndikora mugora
gukina iyi match ya Real Madrid ariko si reba bazo kwitanga jambo cawe Omar Marmoush ibitsindo 3 minota 30 wocu mwicarika iyo ni esprit d'assemblée arakweretse yuko yatangwe kumenyera si gihamana ntatsinze match igira ntatsinze Southampton gatatu yiwe ntatsinze Leicester City atsinze Newcastle ekipe ikomeye kise ko dashobora kwigenza neza kuri match ya Real Madrid kandi tuze Real Madrid ifite ingorane yiki ya defense nubwo bavuze yuko Ancelotti ngwashobora kuzana Rudiger na David Alaba ariko ngo ntibiramenyekana gose nuko murumva rero ko Manchester City yatanze icizere ndetse igiye kubikina na Real Madrid ku wa gatatu tuzoyigarukako urukino rwo gusubiriza hari Madrid bavuye kuronka intsinzi imbere ya Newcastle. Fulham bariko batsinda Nottingham Forest ubona ko intege zitanguye kwigirane uburuhe buratanguye kwinjira ibitsindo biri kuri kimwe. Fulham nivyo ne equipe ishobora gutsinda wari we wese ariko nawe uramaze kutwereka yuko ino sezo umeze neza kuko buri equipe uraza ugatsinda. Rero ni Nottingham yanyereye kuri match ya Aston Villa nayo yananiwe gutsinda Ipswich Town babanganya kimwe kukindi. Ano Aston Villa yanyereye gato kuko Ipswich yaronsi karata itukura. Uno mukinyi yitwa Tuanzebe ni wakera wa Manchester yaronsi karata igira kabiri y'umuhondo ku munota wa kangahe ku munota wa 40 kiki ni kuvuga ko bagiye gukina iminota igera kuri 50. Aston Villa agiye gukina iminota 50 ikina na equipe idakwiye ariko babura intsinzi nivyo batanguye gutsinda. Wanashima ni Ipswich yatanguye gutsinda ku munota wa 40 iyumvira Ipswich bakina badakwiye ariko niyo yatanguye kubona igitsinda kandi bari Villa Park kabisa ku munota wa 56 hama Aston Villa kigombora ku munota wa 69 kuri Oli Watkins. Urumva ko hano byo kuri Aston Villa ino ni intsinzi canke n'amanota 3 bazokwicuza kuko basamaye cyane gose. Ikintu kimwe womenya Aston Villa kubona iyi match itayitsinze ni ikintu gitangaje cyane gose kuri bo. Ushobora kuvuga ati hariho ama equipe biyagora atabamenyere gukina ama competition abiri akomeye. Aston Villa munsi bwa ati twe turi muri Champions League ni tuza abakinyi byo bari bamenyereye. Rero barashobora kumanifesta iyo fatigue ugasanga abakinyi ariko bararuha kumbura bafite n'imvune ziba zihari. Rero ugasanga yashyize muri Premier League guhora Ipswich atayindi competition ikrakina uretse ama competition yiwabo. Rero nuko nicerekana yuko ishobora kuza ikakugora naho buri muhira kubera wewe urukira ama competition menshi abakinyi kumbure ntavyo bamenyereye baritanga gose ugasanga iyo fatigue iri kwirakora. Crystal Palace nayo yanyereye imyerezwa na Everton imeze neza wa muntu. Everton mu nkino zitanu by'ukuri uraza kubona yuko bafise umusaruro mwiza. Iyumvire equipe ya Arsenal na Liverpool nibo banganya umusaruro mwiza gusa. Yindi migwi yose kuri Everton irabarenze. Ni kuvuga ko bamaze gutsinda match zine bakanganya rimwe ryonyene ukamaci banganyije novuga Jobundi na Liverpool. Izindi match zose barashwanyaguze muri zino match zitanu zose novuga baheruka gukina. Rero ni Everton ubona ko byabasunitse cyane gose bageze mu kibanza ca 14. Uno munsi bariko barayagiza umumenyereza David Moyes ubona ko by'ukuri no equipe yayifashije cyane gose. Rero Everton batsindiye Crystal Palace muhira ibitsindo biri kuri kimwe hama bigenda neza ku Toffees. Kurundi ruhande match zo ku munsi w'Imana ejo Liverpool kiki nibwo yatsinze equipe ya Wolverhampton biri kuri kimwe ariko byagoranye cyane gose kukiyumvire bitsindo bibiri kuri kimwe ariko nuko byabonetse hakiri kare ivyo bitsindo bya Liverpool handi ho mu gice ca kabiri babuze ntivyari vyoroshe na gato babuze cyane. Igice ca kabiri habaye amatira gera kuri 6 ya Wolverhampton atanimwe baratera ya Liverpool. Byumvikana yuko ntivyari vyoroshe nkuko Arne Slot bivuga vuga ati ndabonye no nkibona yuko abakinyi barushe bararushe atabakinyi bararushe vyabonetse nimena ndakunda kubwira kuri iyi Aston Villa. Wewe Liverpool
uri mu kibanza ca mbere ca Champions League, uri mu kibanza ca mbere ca Premier League, ugiye gukina finale ya Carabao Cup, izo competition zitatu zose warazitanzemo. Abakinyi samarobo, abakinyi barashaka manifestation fatigue. Iyo uhuye na equipe Wolverhampton atayindi competition barimo, nta Champions League barimo, akinizi wabo nimba Carabao ntibarimo, FA Cup nimba bakirimwo nabone sinza ari kurumva si ibintu uvuga uti wozuhaga. Urabonye aho Mateus kunyingana bari gukora babakinira, Mateus yariko kina neza cyane gose. Hari umukinyi nakunze w'umwirabure yitwa gute uyu mukinyi yaragomboye. Hari umukinyi w'umwirabure yagomboye yitwa kurande gwa Wolves Munetsi. Munetsi yaragoranye hagati, Munetsi yaragoranye wa muntu we. Munetsi yarashoboye kurekipera imipira itari mike, yagomboye Pablo Sarabia. Munetsi deuxième mita harabaye ama perte de balle hagati menshi, ari ama recuperation ya Munetsi no hagati mu kibuga ari kumwe na n'uyu mugabo Andre Gomez, Joao Gomez, Andres. Urumva barekipera imipira myinshi, Liverpool iribura. C'est vrai kazo baronse ya Mohamed Salah iba offside na ya simulation ya Jota, ariko ni hagati mu kibuga vyaranse kabisa. Ndavuga nti la fatigue kabisa yatakwiyorekeza kuri Liverpool. Sino ciza cyane cyakunya ciza cyane gose. Ubona yuko Wolverhampton yari yagoye cyane gose Liverpool, ariko Liverpool biheza ifise ibitsindo 2-1. Ni ikintu ciza, igarda ya ikare amanota 7 kuri Arsenal, ariko ntivyari vyoroshe na gato. Vyumikana yuko abwirizwa kugira icyo ahinduye, kuko agiye gukina n'umugwi wa Manchester City ku munsi w'Imana. Abakinyi nukuraba ingene abagira abategura, kuko ni Manchester City yerekanye yuko igarutse, rero bitazokoroha. Vyumvikana yuko kugira ngo bagarde iyo premier place babwirizwa gushiramo gatege kugira ngo barabe yuko igikombe bagitwara. Hasigaye journée zigera kuri 13, ariko slogan ntavuze kuri inde kwitwa Mohamed Salah, ariko akora ibintu neza cyane gose uno munsi nk'umukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Premier League. No mukinyi mwiza cyane gose, ubona yuko uno munsi uyu mwaka nuwiwe kabisa. Mohamed Salah muri Premier League paze zizive ibitsinda byumvikana yuko uyu mwaka ni gwiwe. Ni match yaratsinze penalty, anafasha no mu gitsino ca mbere. Rero ni Liverpool ibandana ijuku ishaka gutwara igikombe, ariko ntibizoba vyoroshe. Ntaho gutwara igikombe yorohewe, ariko ni match zikomeye. Fatigue atawe kwibonekeza, mbega ko batawe kuruha muri Premier League. Champions League yatangura bizogenda gute? Byose ngoma makenga ntashobora kubura. Nuko rero yari match ubona ko byukuri ni Liverpool yagerageje kwishobora kugira ngo itahukane intsinzi, ariko ntibyari byoroshe. Niko rero novuga migwi itahukane bikombe match mwene izi inyi byanke bikunde itegereza novuga ku gutahukana intsinzi. Nuko byifashe ego gwari urukino rwo ku munsi weje, ari ku rundi rukino rwari ruhuza Tottenham Hotspur yagarukanye abakinyi bayo. Kikini inkuru nziza ku bafana ba Tottenham Hotspur, bariko batsinda Manchester United itsindo kimwe ku busa cyabonetse hakiri kare ku munota wa 13 cinjije no yitwa James Maddison kuri save yaragize witwa Andre Onana. Umupira novuga ucuza amaguru ya Maddison ava aratsinda igitsindo. Nako Manchester itakoze kugira ngo igaruye kino gitsindo canke insindi ibindi bitandukanye, ariko byanse kabisa. Umunyegori wabo yitwa Vicaria bamubuze baragorwa cyane gose, ariko rabigaruka giwe yabafashije cyane gose. Vicaria neza yagize save nyinshi cyane kabisa. Manchester rero gutyo ibanovuga ibihombeyemwo, ariko kandi Manchester byayisize no match mu kibanza ca 15 kiki. Ni ibintu bitoroshe na gato. Urabe Manchester United iyi match yari match yo gutsinda, ariko ntivyari vyoroshe. Tubona abana bakibato ba Begvar babigenza neza,
ba Rodrigo Betancourt ameze neza ariko ukabona yuko uyu mukinyi mushasha wa Manchester United ni mwiza uyu muraterale wa gauche yitwa uyu mushasha aje uyu yitwa Patrick Dorgu azameze neza kabisa navuze nti bararonse umukinyi kabisa bararonse umukinyi azobafasha ku ruhande rw'inyuma ndabona nabamagoya bagerageza ariko still haracari ukuntu sinzi yuko ari imyaka canke iki igitsindo batsinze warabonye yuko defense bari bahagaze bose umupira ukuyemwo Onana bose baragarara Madison aragenda kongereza bose bamuraba rero nuture twagiye turaba ariko vyumvikana yuko arabaye ukundirwa magori menshi ukwitanga ukomeye kwa Zirkzee hariya aragerageza Ariano Garnacho biranka Bruno Fernandes ariruka hariya biranka ariko vyumvikana umusaruro wa Ruben Amorim si mwiza na gato match 12 zose badatsinda rero vyumvikana yuko ino champion kuri Manchester United nabonye nabenshi bavuga ati no munsi Manchester United iri kwikina kugira ngo yimentene muri Premier Division kuko nivyo iza Ipswich dacari munsi zande za Southampton zinda ariko uno mwaka ni kintu kibi cyane gose kinagoye nkuko umumyereza Ruben avuga ati ntibiri kubiranyorohera ati ino championa irangoye cyane atariko ingingo zanje mfata sinzozihindura nzoguma hahandi nyene nibabe bagiye baravuga ati kubona uno munsi twabonye yuko hari abakinyi bari bakenewe ku ruhande rw'iburyo tukabona yuko hariho Mavide ku busatiriza atakira ariko kwikura nk'umukinyi nka Rashford jo bundi yakinye urukino rwiza kuri Via Park tukabona munsi Anthony muri Real Betis ariko araguruka amaze gutanga match 3 atsinda ibitindo 3 vyumvikana ati habaye kwihuta kuri we inginga afata wewe abona ko zibereye ariko gishobora kumukora ko kwikura abasatirizi muri kino gihe kandi ibiri ko biraboneka nuko Manchester United iri kwirabura abasatirizi bafashanya na Hojlund bafashana babazikze byumvikana yuko bizobakorako ariko ni Manchester United itameze neza na gato kwa 15 ariko nuko aho bakurikirana Ipswich iri munsi gatoyi yayusha amanota atari make ariko ni Manchester United itameze neza ariya anye Ipswich ifite amanota 17 sumba amanota 12 kuvuga match zigira kuri zine rumva na manota atari make vyumvikana yuko ngani sawa ariko ubona yuko itari heza na gato ntabwo ari heza no sezo yabereye nabi no kuraba ingene zorangira kugira ngo bategura iyindi sezo handi hoho byukuri ntabwo byifashe neza ku ruhande rw'ino equipe ya Manchester United. Nuko rero vyifashe tuce gatoyi kuri classement kungene ino migwi igenda isumbasumbana kugeza ubu kuri match 45 bamaze gukina bose nuko Liverpool yakujije amanota 60 yuzuye mu kibanza ca mbere kurikirwa na Arsenal mu kibanza ca kabiri amanota 57 nako 53 Liverpool isumba Arsenal amanota 7 yose ifata kibanza ca gatatu ni Nottingham Forest amanota 47 ama City ni mu kibanza ca kana amanota 48 amanota ni kuvuga agera kuri 16 hagati ya Liverpool na City 16 eske City yo ikiri mu biharuro by'igikombe oya sinibaza niyo nawe ntu ico gitangaza 16 ama match agira kuri 5 tufate atandatu ni kuvuga asigaye match zigera kuri 13 wobona yuko Liverpool yotsindwa match zigera kuri 6 zose ukwira 6 ni ibintu bigoye deja na Man City ntayiratwereka itsinda match 5 zikurikira urumva ni ikintu kigoye kiragoye kabisa urumva aremvuze kuri Man City kuko niyo cyagitwereka ibitangaza no bidasanzwe muri aya majoro ni yanyuma iki novuga ikazi ka Arsenal igikombe Bournemouth ifite amanota 43 ni ya gatanu ama Chelsea yakorokeye mu kibanza ca gatandatu amanota 43 nyene
Newcastle ni yindwa amanota 41, y'umunani ni Fulham amanota 39, y'icenda ni Aston Villa amanota 38, y'icumi ni Brighton amanota 37, 11 Brentford amanota 38, Tottenham Hotspur 12 amanota 30 bayanganya na Crystal Palace ndetse na Everton amanota 30. Ni kuvuga ko Manchester United ifite amanota 29 kandi cha 15, 16 ni West Ham United amanota 27, 17 ni ekipe ya Wolverhampton amanota 19, mu kibanza cha 18 murongo utukura ni Ipswich Town amanota 17 bayanganya na Leicester City ya 19. Ubu ni ekipe bugera kuri butatu bwose bwadugiye icyarimwe muri mu bibanza bya nyuma bitatu bya nyuma. Ushobora gusubirana hariya nyuko ubwo bwaje oya saza mutoni izogenda saza mutoni izogenda uko urabe uwo bakurikirana amusumba amanota 6 amanota 8 uri mu kibaya cyanyuma ntivyoroshe aya manota ni menshi ni menshi urara ko ugurukume ko kuriyo muri deuxième division muri championship. Okay nuko bimeze rero muri Premier League reka dutera intambwe tuje hehe tuje muri La Liga muri La Liga uko byari byifashe. Muri La Liga bari bageze kuri journée ya kangahe bari bageze kuri journée ya 24 journée ya 24 amakarata y'umutuku ni menshi cyane gose amakarata y'umutuku agera kuranga kuri 6 kuri no journée yose umva ko ari menshi cyane gose guhera ku munsi wa gatanu Girona batsindwa na Getafe bitsindo bigera kuri 2 Girona kimwe kandi Girona iri muhira Girona ngaho onye umwe mu bakinyi bayo ahabwa ikarata y'umutuku direct yitwa Herrera ku munota wa 73 hama baza kuba batsindwa runo rukino gutyo muri ubwo buryo bitsindo bigira kuri 2 bya Getafe kuri kimwe cha Girona. Ama ku rundi ruhande ekipe ya Deportivo Leganés batsinzwe na Deportivo Alaves nako banganyije na Alaves bitatu kubindi yari match y'umuriro cyane kwa ko turabikurikirana ibitsindo bitatu kubindi ariko kandi hari anye match iheze witwa Munir El Haddadi aza kuba habwa ikarata y'umutuku ku ruhande rwa Leganés murabizi ko ageze hara kuri Leganés hariya rero igitsindo ca gatatu ca Leganés cyo kugombora cyabonetse ku minota 88 cinjijwe none nyene munyamaroke Munir El Haddadi ariko nawe urumva ko yavuye ahabwa ikarata y'umutuku match iheze ivanye no vuga n'imishamirano bari ko baragirana n'uwitwa n'umukinyi yitwa Abkal wa Deportivo Alaves Abdelabkal rero nuko byari byifashe bitatu kubindi ariko yari match kabisa komeye cyane Leganés ibitsindo bibiri bironse kuri penalty uziko n'ikindi gitangaza cyabaye muri La Liga bogi imigwi yaronse intsinzi kuri no journée niyo ngimigwi igera kuri 3 gusa ine abandi bagiye baranganya ni ekipe ya Getafe ni ekipe ya Sevilla na Mallorca na Betis migwine yonyene mukurindira no bwa match y'uno munsi ya FC Barcelona abandi bagiye baranganya hariho kunganya hagati ya Osasuna na Real Madrid ni match nayo nyene ari komeye kiki ariko Real Madrid yasamaye cyane bari kuba batsinze kera ariko kindi naco cabakoze ko Bellingham yaronse ikarata y'umutuku hakiri kare umunota 39 niwe nabisha Mbappe yari yatanguye abatsindira ku munota wa 15 nkuko mu bisanzwe Mbappe mwino misi yinjiye mu kibuga igari gitsinda niko maze kubibona mwino misi Mbappe ari mu kibuga nta buri gitsindo ciwe afuma gitsindisha umurundi nkuko twabibonye ejo wundi mugaratsinda gusa Mbappe aratsinda ku munota wa 15 kuri pass ya Valverde yari centre nziza cyane gose Valverde yasubiye gukina kuri Arfu hariya hama uwitwa Jude Bellingham agenda no vuga hariya gukora amakosa ahabwa ikarata y'umutuku ku munota 39 aca siga bagenzi biwe badakwiye
hama match irabandanya gushika guce ca mbere kirarangira ariko mu gice ca kabiri ka Osasuna kaza kararondera igitsindo na rya equipe itari ikwiye ya Real Madrid ku munota 58 witwa Bidmir aratsinda kuri penalty. Bidmir aratsinda kuri penalty hama biza kurangira gucyonye nibwo Kataronse intsinzi ariko ku ruhande rwako bakina na Madrid ni intsinzi. Yego. Ni intsinzi Real Madrid rero itakaje yindi curo bitari bikenewe bishobora kuyikostinga kubera uno munsi Barcelona igatsinda Real Madrid izo bitakaje ca kibanza cyayo ca mbere hano ni fopa kuri Real Madrid ibintu biranyaruka ibintu biranyaruka murazi igihe Barca yara amanota menshi bari bafise hagati yabona Madrid na Barcelona nk'uyu batsinda irya match bacha bagiye mu 53 nk'ubu yumvire Madrid kiki ibaye match igira gatatu yikurikirana bataronka intsinzi kuva kuri ya defete baronka kuri inde kuri match ya Espanyol Barcelona bayibuka match ya Espanyol yabatsinze igitsindo kimwe ku busa inyuma yaho baci banganya na Atletico Madrid n'ubu naho baranyereye imbere ya Osasuna ni kuvuga ko mu manota 9 baronsa amanota 2 yonyene mu gihe Barcelona yayegeranyije yose ari nako rero bishobora kubashikira bagatakaza uno munsi nako bakatakaza ikibanza ca mbere kuko uyu munsi bagatsinda baca banganya amanota 51 turaza kugaruka ariko Barca ifise ibitsindo byinshi kandi na confrontation directe yarabatsinda ibitsindo byinshi gose zigamye babasumbye ibitsindo 10 byose babasumba ifise 39 points Real Madrid 79 points umva rero yuko byukuri kuri Real Madrid no busamazi budasanzwe ariko baragira busamazi budasanzwe ikibazo kabisa Atletico Madrid baranganyije na Celta Vigo kimwe ku kindi no muri Atletico Madrid hari nabone baranse guprofit hakiri kare ikarata y'umutuku y'uwitwa Barrios mukiwe mwiza wa hagati keza kabisa ku munota w'indwi yumvire ku munota w'indwi ariko byukuri kwa Atletico barabatsinda hakiri kare Aspas aratsinda ku munota 61 na kimwe na ku munota 68 kuri penalty Atletico rero iza kugombora ku munota 81 urumva ko Atletico bafise umutima kabisa wo kugwana kwiyumvira kuza kugombora butanakwiye urumva ko zibari nguvu zidasanzwe uba wakoresheje hariya rero no kuvyari byifashe Villarreal na Valence banganje kimwe ku kindi Espanyol Barcelona Atletico Bilbao kimwe ku kindi zose n'inkino zako zikinwa ku munsi wejo nako ino ekipe ya Real nako Villarreal na Valence no ku kindi nabone Espanyol Barcelona Atletico Madrid kimwe ku kindi ako Sevilla baratsinze Valladolid bine byose ku munsi affaire idasanzwe bako vado nakanyuma urumva Mallorca nabo baratsinze Las Palmas 3-1 yende match novuga hariya yarimwe novuga ingufu zidasanzwe ni Betis batsinze Real Sociedad ibitsindo 3 byose ku busa harimo ikarata y'umutuku hakiri kare ku munota wa 20 kuri Zubimendi nako Zubergia mukinyi wa Sociedad Zubergia munota wa 20 yarasohotse kurande gwino equipe nyene witwa Beka arasohoka mu karata y'umutuku ku munota wa 75 Anthony Mugabo ariko abandanya yitwara neza ni mushasha wa Betis ageze ku bitsindo 2 na passe decisive imwe kuva gishika kuri match zitatu ameze neza gose chaque match aratsinda bavuze ati yaritoye mu bisanzwe equipe buri mukinyi wese ari equipe yisangamo yaritoye mu bisanzwe ari equipe asanga yagize shwambi ugasanga ziramurenge mbwa yigire muri bwa equipe yisangamo niho mubona ko ari umukinyi mwiza rero Anthony yaritoye muri Ajax yaraguru kuramubona ni Anthony wo muri Ajax dusubiye kubona hajya rero Betis boryohererwa no kuvuga niza rya Anthony kuko
numwe mu bantu ariko arabafasha nka Betis gutsinda Real Sociedad bitatu byose kubusa si ikintu kiba cyoroshe nuko rero byari byifasha ariko kiki ino journée isize kandi Real Madrid nyereye na Atletico Madrid nyereye bica ikintu kica kiza kigafavoriza kumbure Barcelona ifise match uno munsi nande nivyo ifise match uno munsi na equipe nayo nyene iri hafi na hafi equipe ya gatandatu Rio Vallecano numwumve ngo Rio Vallecano ngo ni equipe nayo nyene isanzwe ariko nimba ari Barca mukeneye igikombe nimba muri Barca mu mazi imisi muri mu bihe byiza nta eskize nimwe mukuza kubura no manota 3 imbere ya Rio Vallecano uko yo bimeze kose match uko biri kose kujya babigize igihe Real Madrid ikina na France yari match ikomeye France nibwo yari yanyuma ariko yari match yabagumiye hama Barcelona bikorera tsinda rero no ngaha icyo ni kibazo kuri bo kabisa bakora ibishoboka byose sino kizoba kibacitse na habo uno munsi Barcelona biri muhira saine z'ijoro yakira ino equipe ya Rio Vallecano ije gukina no match Real Madrid yanyereye match Atletico yanyereye match no vuga bakinye na Rio Vallecano match yare iri muhira Barca yagiye gutsindira Rio Vallecano hari ya 2-1 arabona yuko hariya ndiko ndaraba ijya match ya mbere ya Dani Olmo n'ubu Olmo ni hari rero byumvikana iyi match ni match ikomeye kuri bo ni Barca imeze neza ifise abakinyi bameze neza iyi match niyo gutsinda kuri bo kuko niho bovuga bati turagiye mu kibanza ca mbere natwe ubu turabe yuko Real Madrid nayo ne twoyichallenge gatoyi ikabona yuko twagarutse rero nuko vyifashe Barca baza kuba novuga bagenda kurondera ikibanza ca mbere no munsi biraza gukunda biraza koroha byose ni saa 4 z'ijoro kuba afise ama decoder ya Canal Plus nuko vyifashe reka tuve novuga muri La Liga ariko tugende tubamenyesheje ukungene classement yifashe mu kurindira ino match yo mwijoro nuko Real Madrid iri mu kibanza ca mbere ifise amanota agera kuri 51 kurikirana na Atletico Madrid amanota 50 ariko Barcelona iri ngaho hafi yabo amanota 48 ni kuvuga ko Barca igatsinda no munsi izoba yatsi kibanza Atletico Madrid ya kabiri ndetse na Real Madrid kuko ikigira amanota 51 Atletico Bilbao ni ya kana amanota 45 Villarreal ni ya gatanu amanota 41 kipe ya Real Vallecano ya gatandatu amanota 35 Real Mallorca ni yindwa amanota 38 Betis Sevilla ni 8 amanota 32 Osasuna ni yicenda amanota 32 nyene Girona ni yicuma amanota 31 bayanganya na Real Sociedad amanota 31 Real Sociedad yasubiye inyuma bigaragara ndetse na FC Sevilla basomanta 31 nyene urumva ko hano hari imigera kuri 3 ngaya amanota 31 hama Getafe ni ya 13 amanota 29 minako 30 ya 14 ni Celta Vigo amanota 29 15 ni equipe ya Espanyol Barcelona amanota 28 bayanganya na Leganes amanota 28 nyene ya 16 ya 17 ni Las Palmas ya amanota 33 murongo tukura ni Valence kibanza cha 18 amanota 33 Deportivo Alaves ya 19 amanota 22 hama ino equipe ya Valladolid ni ya nyuma amanota agira kuri 15 gusa kikidu twari hara mu Butaliyano naho nyene turabire hamwe match zariko zirakinwa ariko ni journée yo mu Butaliyano nayo nyene isize Inter domira nayo nyene subiye nyereye kabisa kweri bari bageze ku ndwi ya 25 umugwi ku munsi wa gatanu Bologna yatsinze 3-2 umugwi wa Torino Atalanta nayo itsinda ku munsi wa gatandatu inganye busa ku bundi na Cagliari
nayo ndumva ko yanyereye. Lazio de Roma inganya 2-2 n'umugwi wa Napoli nawe niranyerera, abo nabari muri Big Four ko ndavuga. Milan AC itsinda kimwe ku busa umugwi wa Hellas Verona. Fiorentina itsindwa na Como 2-0. Aho ni ku munsi w'Imana. Monza inganya ubusa ku na Lecce. Udinese itsinda 3 ku busa umugwi wa Empoli. Parma nayo itsindwa na AS Roma, imeze neza muri kino gihe gitsina kimwe ku busa. Juventus irahira umugwi wa Inter de Milan hari ku munsi weje gitsina kimwe ku busa. Uno munsi Genoa yaza kukina n'umugwi wa Venezia. Ingerere basomera amanota, urabona yuko bamwe nababwira bose baranyereye uko ari batatu. Napoli, Inter ndetse na Atalanta. Atalanta na Napoli bo bari banganyije ariko Inter yatsindwa. Napoli yakigumye mu ya cambere amanota agera kuri 56 gakurikirwa na Inter de Milan ifise amanota 58. Ya Atalanta ni ya gatatu amanota 51. Juventus yaciduga ija muri Big Four ifise amanota 46. Lazio de Roma ya gatanu ifise amanota 46 nyene. Fiorentina gatandatu ifise amanota 42. Milan AC yindwi amanota 41. Bologna ifise 41 nyene ni 8. AS Roma ni 9 ifise 37. Udinese ni 10 aho tubona imigwi irahatukura atameze neza. Ni Parma ya 18 amanota 20. Venezia ya 19 amanota 16. Hama Monza ya nyuma amanota 18. Niko bimeze hariya mu Butaliyano. Witwa Matteo Retegui abana yavyitwaramo neza mu tsibito byinshi agaze ku tsindo 20 wenyene. Kina muri Atalanta agakurikirwa na Moise Kean wa Fiorentina afite 15. Hama Marcus Thuram mu Faransa kina muri Inter de Milan ibitsindo 13. Nuko tunyarukire mu Budagi nabo bari bageze kuri junigira 22 kuva ku munsi wa gatanu. Ekipe ya Leipzig banganya na Augsburg ubusa ku bundi. Ariko kandi ku munsi wa gatandatu Union Berlin niba yigenjeje neza imbere ya Borussia Mönchengladbach, ko Borussia Mönchengladbach yabatsinze ibitsindo biri kuri kimwe tsinda Union Berlin. Hari ya Stuttgart kukiwa cyabo bahatsindiwe na Wolfsburg ibitsindo biri kuri kimwe. Ekipe ya Fribourg bagenda gutsindira muhira St Paul igitsindo kimwe ku busa. Kipe novuga ya Dortmund ikomeza kutitwara neza muri championnat bitandukanye no muri UEFA Champions League, ariko kuko Bochum yabatsinze ibitsindo bibiri ku busa. Dortmund rero ikomeza novuga gutangaza batari bake kungene iri kwisubira inyuma bigaragara. Match hari abatigira bakomeza kuyizera ikomeza kubatabuza. Batabuza cyane ngose ibitsindo. Ekipe ya nyuma Bochum ni yanyuma ariko raba Dortmund hari ya bitsindo biri ku busa. Bayer Leverkusen na Bayern Munchen baza ko banganya ubusa ku bundi n'urukino twari turindira gishika, ariko nta kimwe cyane gose cyavuyemo. Nico kimwe no mu rukino rw'ibanze banganje kimwe ku kindi. Ama ku munsi w'Imana Hoffenheim batsindiye muhira Werder Bremen ni muhira bitsindo bigira kuri 3-1. Eintracht Frankfurt batsinda Holstein Kiel bitsindo 3-1. Hama ekipe ya Heidenheim iri muhira bemera gutsindwa na Mayence ibitsindo bigira kuri 2 ku busa. Hariya rero kuri classement nuko Bayern Munchen kugeza no munsi bagifata ikibanza ca mbere amanota agera kuri 55, bakurikirwa na Bayer Leverkusen amanota 47. Iya gatatu ni Eintracht Frankfurt amanota agera kuri 42. Ya kane ni Leipzig amanota 37. Ni ekipe ya gatanu Fribourg amanota 36. Mayence ni ya gatandatu amanota 35. Stuttgart ni indwi amanota 35 nyene. Mönchengladbach ni 8 amanota 38. Wolfsburg ni 9 amanota 33. Werder Bremen ni 10 amanota 30. Borussia Dortmund ni 11 amanota 29. Augsburg ya 12 amanota 28. Union Berlin ya 13 amanota 28. Ekipe ya St Pauli ni ya 14 amanota 21. Bayanganya na Hoffenheim ya 15. Umurongo tukura ni Heidenheim amanota 18. Bochum yaduze ikibanza kimwe iri mu kibanza cha 17 amanota 18. Hama Holstein Kiel ni ya 18 amanota 13 yonyene. Tuje mu Faransa kiki naho nyene turabiri hamwe uko byari byifashe. Yes, nuko dusimbira mu Bufaransa uko vyari vyifashe. Hari vyinshi vyahindutse tubona nk'imigwi
ya Nice vyitwaramo neza tukabona hariya iyindi inyerera nka za Rennes hariya ariko reka tubabwire hariya mu Faransa uko vyari vyifashe bo bari bageze ku ndwi yabo ya 22 umugwa wa Stade Brestois wanganyije 2-2 n'umugwa wa Auxerre Marseille aho ku musoga 5 Marseille ku musoga 6 itsinda 5-1 umugwa wa Saint-Etienne AS Monaco itsinda ibitsindo 7-1 umugwi wa FC Nantes Toulouse itsindwa na Paris Saint-Germain kimwe ku busa Montpellier yirahigwa na Lyon ibitsindo 4-1 Stade Reims itsindwa na SCO Angers igitsindo kimwe ku busa Le Havre itsindwa na Nice ibitsindo 3-1 Lens itsindwa na Strasbourg match yatangaje benshi Strasbourg itsinda ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Lens Rennes imbere ya Lille abamenyereza bakomeye Bruno Genesio ndetse na Abibe Bruno Genesio aravuga ati baza makuru muri Champions League ndabatsinda gose atsinda ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Rennes wari uri muhira nuko vyagenze classement Paris Saint-Germain cyangwa cya 56 yakurikirwa na Marseille ifite 46 difference y'amanota 10 Nice iri kuratera imbere ni ya gatatu y'umusore wacu hariya Youssouf Dashimiye iri mu kibazo cya gatatu n'amanota 40 ubona ko basumana amanota menshi amanota 6 AS Monaco ni ya 4 amanota 40 ayangaya na Nice Lille ni ya gatanu amanota 38 Lyon ya gatandatu amanota 36 yindi ni Strasbourg amanota 33 Lens ni 8 amanota 33 nyene Stade Brestois ni 9 amanota 32 aho tubona imigwi iri ahameze nabi ni Saint-Etienne na 16 ifise amanota 18 Le Havre 17 ya 18 ariyo ya nyuma ni Montpellier ifise amanota 15 uwitwa Ousmane Dembele abana byitwa neza gutsinda ibitsindo byinshi afise ibitsindo 16 n'umusatirizi wa Paris Saint-Germain Mason Greenwood nawe n'umukinyi wa Marseille ageze ku bitsindo 14 hama Jonathan David wa Lille n'umusatirizi wabo afise ibitsindo 12